Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero haraba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndi butangure ano makuru nkushikiriza itangazo ryihuta rihejeje gushirwa ahabona n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntuje kure. Nayo kandi abapfungwa bagiye gukoreshwa ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Abashingamateka basaba umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ko abapfungwa buzuye mu mabohero boza barakoreshwa ibikorwa bizanira iterambere igihugu. Ibi vyavugiwe mu nama nshingamateka yakoranye kuri uwu wa gatanu ruheshi 2024. Inama nshingamateka yarakoranye kuri uwu wa gatanu ruheshi 2024 irongowe na Daniel Geras Ndabirabe, aho bariko barabira hamwe icegeranyo cashikirijwe n'umurwi wamaho ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu bagize mu gihugu cose guhera igenekerezo rya 2022 gushika irya 24/0/2024 kugira basuzume ingene ibisata vy'ubutungane bikora mu ntumbero yo kwirabira igituma abapfungwa barabaye umurengera ndetse mu ntumbero yo kwirabira igituma abapfungwa barabaye umurengera mu mabohero bongere bagira ico baterereye kugira ngo ibitigiri vy'abapfungwa bagabanuke. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi Evaristo Ndayishimiye avuga ko Burundi butigeze bugira umugisha nk'uwo bufise uyu munsi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yaraye atangaje ko Burundi butigeze buronka umunezero n'umugisha nk'uwo bufise uyu munsi ku ntwaro yiwe. Kubwiwe hasanga Uburundi bwose bwarashoboye kuronka umwimbu utari bwigere uboneka mu burimyi mbere no ku zindi ntwaro, akibaza nimba bazobirya bakabimara. Ibi yabishikirije kuri uwu wa gatandatu mu ntara ya Gitega mu kwibuka ku nshuro ya 4 urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Igenekerezo ry'umunani ruheshi Uburundi bwaributse ku nshuro ya 4 urupfu rw'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Muri ivyo birori vyakurikiwe n'inyigisho zatunganijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ku ndongozi zagenywe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ku vyerekeye imbonakazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 ushira umwaka w'ibihumbi 2060. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi ese ninde vy'ukuri azohagarika komiseri Nyeganyega? Mu kwezi kumwe gusa agenywe i Kabarore yamaze kugandagura umunyagihugu. Komiseri Moise Arakaza batazira Nyeganyega ni izina rizwi mu makomine menshi y'u Burundi. Muri komine Matana, muri komine Bururi, Mugamba, Kabezi, Mutambu, Mabanda, Makamba ndetse n'ayandi. Nyeganyega aho aciye hose ahasiga imibabaro ikomeye mu banyagihugu: kugandagura, kuboreza igufa torture, kurya ibiturire, kunyaga, gutukana, iterabwoba. Amakomine yose yaciyemwo abanyagihugu baridoze barabura gitabara. Indiri z'abanyagihugu baramaze gupfa barashwe na Nyeganyega, ariko nta nkurikizi yigera ibaho. Aho Nyeganyega ageze hose arigamba amabakora. Ejo haheze imbere ya Buramatari na Prokireri ba Kayanza, komiseri Nyeganyega yarasubiriye hariyemera ku banyagihugu bo muri komine Kabarore bari buzuye agahinda kubera urupfu rwa Joseph Habiyaremye yishwe ku wa gatandatu uheze igenekerezo ry'umunani z'ukwa gatandatu 2024. Moise Arakaza hamaze ukwezi kumwe gusa agenywe kurongora igipolisi muri komine Kabarore, ariko yamaze kugandagura umunyagihugu. Abandi yarakubise agira intere. None uyu muntu azica abangana gute kugira atebe ahanwe?
urupfu rubabaje rwa Joseph Habiyaremye. Joseph Habiyaremye yari umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD, yavuka mu gacimbiri ka Mpungenge, umutumba Mugoyi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Yari umwirimizi asanzwe, yoba yari hafi gukwiza imyaka 30 y'amavuko. Joseph Habiyaremye yari yubatse, akaba n'umuvyeyi w'abana batatu bakiri bato cane. Ku wa gatandatu uheze igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu gatondo ka kare, Joseph Habiyaremye yavyuwe n'abapolisi bakorera kuri pozisiyo ya Santere Bukanya. Abo bapolisi bakaba bari barongowe n'umukuru mushasha w'igipolisi muri komine Kabarore, komiseri Moyize Arakaza bataziranyeganyega. Barinjiye mu nzu barasaka inzu yose barabura ico bahakura, aho ngo bari baje kurondera ikawa bagiriza Joseph Habiyaremye ko ashora mu Rwanda. Joseph Habiyaremye yaciye asohorwa hanze, ahasanga uwitwa Pierre Batazira Sunzu avuka ku mutumba Ruvumo wa komine Kayanza, be n'umubanyi wa Joseph yitwa Sindayigaya, aho Sunzu yagirijwe ko yafashwe azanye ibiro 2 vy'ikawa itonoye aho kwa Joseph. Abapolisi barengeye kuri Joseph, Sunzu ndetse na Sindayigaya barakubita babagira intere. Bamwe mu banyagihugu baje kuraba ivyo ari vyo nabo nyene barakubiswe. Ba bagabo batatu baciye burizwa amapikipiki bajanwa kuri pozisiyo y'igipolisi ya Bukanya. Bagezeyo barasubiriye barakubitwa, Sunzu na Sindayigaya baca binjizwa agasho. Joseph Habiyaremye ntiyaronse ayo mahirwe, yurijwe ipikipiki nyeganyega amucana ku biro vya komine, hanyuma abandanya ku mutumba wa Karama uhana urubibe n'igihugu c'u Rwanda. Abapolisi bo ku kirindiro ca Karama baragize amakenga, barakeka ko nyeganyega agiye kwica Joseph Habiyaremye. Bashaka kumufata ngo ntabandanye, yamara nyeganyega yaguma asemerera ngo naje kubereka iyo ashorera ikawa. Joseph Habiyaremye yajanywe mu ishamba ry'amapinusi, nyeganyega amurasa mu mutima. Joseph Habiyaremye aba aracikanye. Agarutse hamwe ku kirindiro c'igipolisi ku mutumba wa Karama, nyeganyega yabwiye ba bapolisi ko Joseph Habiyaremye yagombye kwiruka aca aramurasa. Nyeganyega yavuye ngaho atanze itegeko ko ata n'umwe arekuriwe kuja kwegeranya ikiziga ca Joseph Habiyaremye. Kugeza ku mugoroba ikiziga cari ngaho atawushobora kucegera. Ku munsi w'Imana ikiziga ca Joseph Habiyaremye cahavuye kijanwa mu buruhukiro bwa Centre de Sante ya Rubura. Abanyagihugu baraye basabwe na buramatari wa Kayanza Colonel Remy Cishahayo ko boja gushingura ico kiziga, ariko abanyagihugu kugeza ubu barahiye ko uwo munyagihugu adahambwa, uwamwishe adahanywe. CDS Rubura ntifise icuma co gukanyisha, ni ukuvuga firigo. Ikiziga ca Joseph Habiyaremye kirashobora kononekara. Nyeganyega ati abo nishe sindabazi igitigiri, hano narungitswe n'umukuru w'igihugu. Ku mitumba yose ya komine Kabarore, komiseri Moyize Arakaza batazira nyeganyega agenda arihaya mu manama ko yarungitswe na Perezida Ndayishimiye kumara amanyama y'abanyagihugu b'i Kabarore. Nyeganyega yihaya ko atazi igitigiri c'abantu amaze kugandagura. Vy'ukuri ntiyibeshera iyo avuze ko yamaze abantu. Mu nama ya buramatari Cishahayo ejo haheze, nyeganyega yabwiye abatamuzi ko bamurondera ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe n'urwa RPA, canke bakarondera videwo y'ingene yabujije Agathon Rwasa gukora ikoraniro muri komine Mutambo. Nyeganyega we afata ibi vyose tumwandikako nk'ubuhizi, kuko koko amabi nyeganyega akora ayatumwa na Perezida Ndayishimiye. Yoba ariyo mpamvu hadakorwa ko ngo abazwa amabi yakoreye abanyagihugu mu makomine yose yaciyemwo. Ya leta mvyeyi tubwirwa yoba ariyo. Ise wa Joseph Habiyaremye yari umugwanyi akomeye wa CNDD FDD. Joseph Habiyaremye yaraye agandaguwe na nyeganyega, yakuze ari umwana w'imfuvyi. Umuvyeyi wiwe Nyandwi
yari umugwanyi akomeye cane wa CNDD FDD. Abamuzi baramwikugura aho muri Kabarore. Nyandwi yahavuye afatwa urugamba rutarahera, afatwa n'abasirikare ba kera. Kuva ubwo ntawuzi iyo bagiye kumwicira, nta n'ikiziga cabonetse. Joseph Habiyaremye yarezwe na nyina Minani Sophia. Yumvise umuhungu wiwe ariko arahuragurwa amahiri. Yumvise umuhungu wiwe ariko arahuragurwa amahiri, Sophia yaje atazambaye, atakambira abapolisi, atanga udufaranga ngo nibamwicire umwana. Ntanyeka ko yibutse ingene yapfakajwe n'igisirikare ca kera, kumbure yibutse ingene yareze wenyene ka Joseph kugeza agakuza. Agahinda karamutera. Abapolisi baranse kumwumva, birangira bagiye kumugandagura. Umuhungu wiwe yari yaragoranywe ariko akamugeza mu bigero. Nuko intwaro Nyandwi yari yaragwaniye yibaza ko izozana impinduka, birangira imwiciye agahungu yasize nk'uko ya ntwaro ya kera nawe yamugandaguye. Ninde azotabara abarundi koko? Ninde azoheza kano gacinyizo kazanwa n'intwaro z'agahotoro ziguma zikurakuranwa mu Burundi? Ninde azohana umwicanyi Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega n'abakora nkawe bose? Ninde azohoza umupfakazi akaba n'umuvyeyi Minani Sophia? Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditswe ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako urafyondako, hama ubandanye ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.